Agashomeri kimonogoje muri kino gihe. Hari n'abasigaye ngo bahungira agashomeri mu vyigwa vya master mu kurindira ko hari aho bo bagomwa bakaronswa akazi. Ntivyoroshe na gato. Mu 2019 ibiharuro vyerekana ko ibice 65% vy'urwaruka rwo mu Burundi rushomereye. Mwigisha Irakiza arongoye ikigo cyo gushigikira urwaruka kwitunganiriza imigambi hamwe no kugwiza akazi paeje niwe yavuze ko muri rusangi n'imiburiburi imyaka 5 ihera urwaruka ruhejeje kaminuza mu Burundi rutararonka akazi. Mbega ni kubera iki urwaruka ruca rukungira agashomeri muri master? Niyo nkuru nyamukuru tuzakurabira hamwe no munsi. Mwiriwe, ni David, nizere ko mumeze neza. Mwibaze namwe abarundi hafi 3 kuri 4 no kuvuga ibice 72% n'urwaruka. Benshi mu rwaruka rwahejeje kaminuza iyo rubonye neza na neza agashomeri karurembeje ngo rusigaye ruca ruhitamwo kwiga igice kigira kabiri c'amashure ya kaminuza master. Twibukanye ko leta itegekanya agafashanyo pré-bourse muri kaminuza y'u Burundi. Ako nako nkuko tubisanga mu rwandiko rwasohotse kwa 29 mu kakaro 2024 kazoba kangana n'ibihumbi 150 kubo mu gice ca kabiri c'amashure ya kaminuza master kuva mu kw'icenda kahora ku bihumbi 100. Hari umwanditsi wa Yaga yanditse agira ati ikibazo nuko benshi ubumvirije usanga batigeze biyumvira ico bazokoresha ivyo bazoba barize, ngo nta n'icizere bafise c'uko barangije ayo mashure bizotuma baronka akazi kanaka. Ati ivyo rero birateye impungenge kuko Burundi ataho bwoba buriko buraja, ngo naza ncabwenge bwoba buriko burarondera ntizoboneka. Ikibazo nyamukuru nuko benshi muri abo bariko bariga batariko barakarisha ubwenge, ahubwo bariko banonuza duke tubonetse. Ngo no mu bihugu bitandukanye vyateye imbere yo guhishura umuntu cane cane iyo ari amashure ashigikiwe n'igihugu, ico twita bourse d'etat, wa muntu arasigura neza umugambi wiwe wo kwiga. Aravuga rero igituma ashaka kwiga igisata kinaka nico yipfuza gukoresha ubumenyi azoronka. Wa mwanditsi nyene akibutsa ko hari ikintu twari dukwiye kwitondera. Kwiga amashure ni umugambi uhambaye cane, ngo bitwara umwanya munini w'ubuzima bwacu, uburyo bw'amafaranga kandi n'inguvu zitari nke. Ivyo vyose usanga bisumbana kure ako gafashanyo batanga kagiye kungana n'ayababa 1,800,000 ku mwaka wose. Dutandukira inkuru ngufi nazo. Ejo hahise itariki 18 z'uku kw'icenda inama nshingamateka y'u Burundi yaremeje amasezerano ajanye no korosha uruja n'uruza rw'abantu n'ibintu hagati y'u Burundi n'igihugu ca Bénin. Ubu rero Umurundi agiye muri Bénin nta ruhusha rwo kwinjira visa azosabwa. Ayo masezerano rero arekurira ubufisi igitabo c'inzira gisanzwe gitangwa n'u Burundi, passeport ordinaire canke ibindi bitabo vy'inzira kwinjira muri ico gihugu ataca asabwe. Niko kandi bizogenda ku banyagihugu bo muri Bénin bazoba baje mu Burundi. Umushikiranganje w'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu Albert Shingiro ati ayo masezerano azotuma n'imigenderanire ifatiye ku mico no kuri ba mukerarugendo yiyongera. Uburundi bwatoye ego mu gihe inama rusangi y'ishirahamwe mpuzamakungu ONU yatora ingingo isaba Israel kuva mu bice vyose vya Palestine yafashe bitarenze umwaka. Ibihugu 124 vyatoye ego, 14 bitora oya, ibindi 43 biri mu Rwanda, Kenya na Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntaco vyabivuzeko, abstention mu gifaransa. Mwakoze kudukurikira. Aya makuru muyasanga ku mbuga za Yaga na Iris News, ahanje tuzosubira ejo.